ndakubaza akantu gato nk'ubunye umuntu aguyikora bonaro rero wo byitwara ngo gute nakwishima cyane aho byanze kwiterura akagira mu kirere nk'akanyoni reka ndaguha amahirwe ku munsi umwe muzohora muri shonaro rero wo byifata ngo gute ni ibintu mba byonezera cyane a show boy King Msaza from Black TV nkuko mubibona nkabashitse ngaha kuri studio ndiko nditembereza hanse ngo UMC record sinzi yuko aro bakorera indirimbo sinzi uko aro batemberera nkaba ndasanze abasore babiri singo bashobora twibwira bo nyene bakatubwira ikibajenjwe nico bariko ivyo bariko barakora mbere kuri umwe kwanza amahoro nyakuba mahoro cyane meze neza yego ndashimira Imana kabisa okay nawe amahoro mutsa amahoro ni meza cyane kubanza umbwira akazina kawe kwanza wewe akazina ni JB number 1 JB number 1 akabasanzwe ari umupi muri cyane kabisa abaririmbyi arabaririmba R&B harabaririmba hip hop urashobora tubwira yuko muri R&B canke muri hip hop ya turi R&B ndetse hari naho dushobora kuja muri hip hop okay nkuko mbega gusa muri babiri sinzi yuko mushobora kuririmba mu ikundi canke kakandi umwe akaririmba kuyiwe muba mufise ikundi giwanyu mwebwe babiri yes ni Young Boys Family kabimaze imyaka ingahe iriko iraririmba ni imyaka 8 kabisa imyaka 8 ni myinshi cyane okay imyaka 8 nizeye ko umwe wese bafise akadepression nk'akamodoka amfete kuko imyaka ni myinshi cyane ya imodoka ntabwo imodoka ntabwo kira kironka urumva imodoka ni mipango y'imaje ko ari imyaka 10 kaburi imodoka okay gusa mu myaka 10 twizere yuko okay mu myaka 10 nizere mbe nawe muzeye urashobora kufise telefone Android ya telefone Android ndayifise ariko ndayishimira kabisa akarero hari umufanzi hajya anyashaka ngo umuhe nomero yawe ya WhatsApp urashobora kuyimuha neza cyane nayimuha kabisa tumenyera abastare nka babandi tuzi hariya turi turavuga baragara ugasanga namwandikiye nta kwishura ngo guha akaronkanje ukanyandira usanga sinakwiye usaje ndishura yani ndishura kabisa please nk'umuntu ugasanga yakwandikiye urase kumishura cyo byifata mu gutse aso ico ni ikintu kibi no wankonze cyane kuko genda umuntu ahuza na bose ndahari ndamwishura vraiment akabazo gato koroshe mu myaka 8 umaze mu muziki ni kiye kintu kigoye cyane maze guhura naci kibazo mu majambo make ya kintu cyangoye cyane mbere na mbere nkikinjira muri studio producer yarananiye kabisa yarantuka ku gitima binaniye kuririmba ngenda mbabaye cyane ariko icyo kintu cyane numva cyambakiye ku mutima n'ubukira cyane nkuko wa mbere mu vyumva ngo aba producer ari wamutuse sinze ko yamutuse canke yamukubise gusa ari umuntu aguhanura ugasanga muri mu kazi ariko arakuziza akazi none uyoba yaguhaniye yisunze afete canke wagomba kuruta mu agafaranga ya urebye ukuba yaranturubikiye ni ukubera ko nyene kwa kuntu umuntu ukankamira urabona iyo umuntu ukankamiye ikintu cyakunaniye akandi kabazo gato koroshe mu myaka 8 umaze mu muziki watangiye umwaka watangiriye umuziki urawibuka wombwira itariki n'ukwezi mwaka mbo hari muri 2015 itariki ngira ngo hari mu kwa gatandatu tugiye gukora ibibazo byo kubishure byanyuma bihereza umwaka so nagira ngende gukora concours national nasavye yuko mwombwira agatariki mwawe mwatangiriye gukora ku muziki mu myaka 8 mumaze so itariki ntayo no nibuka neza no hava mbesha kabisa akunda abantu batabesha mwe uko muraraba utibagegira like na subscribe kuri channel yetu ya Black TV okay reka tubandeye n'umushinga ntahe nawe umushinga ntahe nawe arashoboye kugira amahigo yo kwiga kandi ni byiza gukora umuziki waramaze sinzi ko bufise diplome yes wapi kabisa ndimenda kwa nta diplome mfite ariko ntonabiseke kubera ko buri ubuzima burondera bose babutiza ubuzima uraburondera ntuce wicera ngo no kutiza nkuko tubiza abaririmbyo barazi indimi zitandukanye ari Kiswahili ari Congereza ari Kirundi n'igicino nka je ndashobora kuvuga igicino cincawa gusa nfise arona kagundoye nkabombwira indi mushobora kuba uvuga wewe ya ururimi nimba kabisa cyo bakubanzi cyasi nirenganye ndumva ari Kirundi tu vipi sasa akuko ndakaza ariko ubo bomani none umvuze Kirundi gusa canke uzi n'igiswahili ariko umva ari ukuntu ucisha ku mayange iyo bavuze umuntu yize kumva ko ari wamaze amashuri akoka diplome kwiga sukuronka diplome umuziki wanyu mukora urandika canke uririmbira kuri studio ya nje ntabwo nandika indirimbo pe mushinga nawe sinzi ko uciye kumbwira muri izo ndimi zose umva navuze ndanzi nawe kwanza wewe ngo warize sinzi amashuri y'izingana ngana je sindamara amashuri ariko ndi umunyeshure indimi no banzi vraiment novuga igiswahili ntacyo nzi ariko igifaransa ndakivuga buhoro buhoro nyene nk'umunyeshure Ikirundi ndakizi cyo ndakivukiramwo nakivutse mu kabisa
uyu nyatubwiye ko yavutse mu Kirundi sinzi ikirundi ko bakivukamwe canke yavukiye mu Burundi. So navukiye mu Burundi ariko nshaje kuvuga yuko Kirundi ndacyumva kabisa. Ndacyumva buhoro buhoro. Ikirundi racumva. Yeah. Akabazo gatoya. Ntandukaniriza amateke n'amayuni. Amateke n'amayuni. Amateke niyo mayuni kabisa. Niyo mayuni. Amateke ntabwo bisigura amayuni. Hari amateke hakabona n'amayuni. Reka mbaze undi mugenzi. Umushinga naye ntandukaniza amateke n'amayuni. Cya kabisa. Je ndumva amateke n'amateke, amayuni n'amayuni. Umushinga naye ngo amateke n'amateke ngo amayuni n'amayuni. Nagomba nakubwira amateke amateke ariko urayazi. Amateke? Amateke ndayazi tu. Amayuni? Amayuni. Aho nabaye numvaga amayuni ariyo bita amateke urumva sishobora gutandukanya ishobora kuba nabaye mu bantu batazi Kirundi neza cinaco sishobora kugihombana. Oya gusa nizere kuri umurundi. Ndi umurundi ko. Iwanyu uwo bakuze habona ikawa urazizi? Ikawa. Ibipimo vy'ikawa. Ndabizi. Hariho amateke batera mu ikawa uduteke tuba duto duto iwanyu mwama duteye. Je nagiye kuba muhira amateke yatangiye guhona ubundi nagiye hanze nkiri muto nko mu Rwanda ariko ntabwo natembereye kure nagiye mu Rwanda mu majambo make ndumva ari umuziki warakoreye mu Rwanda. Yes mfite oyo muziki ntabwo nakoreye mu Rwanda ariko kugira ngo nakore umuziki nuko nabanje kujya mu Rwanda mbanza kuva abahanzi baho numva barananezereye kica kitumbanza nakaniye gukora umuziki kabisa. Umushinga n'amayuni ngo ntazi cyari cyo reka ndakibabwire muri tayari ndakibabwire. Yego warakoze cyane ariko amayuni uri kurankurikira ubanze umenye icambere cyoco amayuni ni twaduteke batera mu bipimo vy'amakawa haduteke duto duto tutaba tunini tutavyibuha kandi uragateka mu kukarya ntabwo bagatonora muriko muranyumva amayuni mu kukarya ntabwo batonora urafyonda gusa konyene kakitwara karasha ko gateka mu mazi menshi cyane ugafyonze gutya none gahita kitwara mu kanwa sinzi ko karoroshe umajabo make n'akantu koroshe cyane n'abakire mu kindi kibazo gito cyane yego muri mwe bwe babiri turabiye ku myaka wewe nta bwangu ufise none kwanza mwe murarufise twese duto mwe bwe babiri yego cyane ndarusha imyaka yuri jewe jenda umurusha muri mwe bwa rindi umwanditsi w'indirimbo ziwanyu muri mwe bwo muziki wanyu ndari umwanditsi so je ndi umwanditsi uyu mushinga yambwiye ko adashobora kwandika buri munsi wapi je nza kwa achora kuza kunyandika ibintu nateguye nabimaze ubundi nkabona kubyandika ubundi je mu gutegura umuzika ndawutegura ku mutwe ubundi nkandika indirimbo yaheze. Sawa ndumva murakoze gusa utubazo turacabandanya duto cyane mwongera umusani w'Uburundi wemera cyane. Yes jewe umusani nemera cyane mu Burundi niyo yakabisa wahani mu yingi wacu Shinga nahe nawe muba mugenda kumwe ndazi ko mutiyumvira kumwumvira umusani ukunda mu Burundi. Ya umusani nkunda mu Burundi yanatumye kenshi nawe ari mu bantu bazemo ingufu zo kuririmba ni Lolilo n'Imana inamuhezagiye kabisa ndamukunda cyane ariko uwo ni wandi bita ngo ni Lolilo Simba Lolilo yani gangi Simba ariwo Lolilo mbengo ndakubaza kantu gato nk'ubunye umuntu guyikora bona Lolilo wo bitwara mu gute nakwishima cyane ahubwo cyanze kwiterura hagira mu kirere nk'akanyoni reka ndaguha amahirwe ku munsi umwe muzohora muri show na Lolilo wo byifata mu gute ya ni ibintu mbabyonezera cyane ndibuka byoneza nk'umunsi mama yajya kwirigara akanzanira karindaze sha ndi kumwe n'umusaza n'umuhanga umusaza sindi kumve ari kuncanga cyane none ngo aribuka ngo aho yanarero ngo yanezerwa ngo nk'umunsi ngo nyina muza irindazi none nyoko yakuzanira irindazi kanga ikibazo rero ucihaye muntu yakuzanira irindazi kanga mama yarankunda ariko kugukunda ni kimwe yakuzanira amarindazi kanga nyine ndakubwira mu buryo yankunda nuko burindwi n'abanegeye kujya amarindazi nkatatu anzanira akitanga n'umunyu kabura akirindazi nkabironka mushinga nawe wakuze urya amarindazi wapi je ntabwo nigeze nkunda amarindazi wakuze uryike jewe ikintu nakunda cyane na mata abaririmbye ngo barakunda za tangawizi ngo barakunda ibiki imbere ugiye kuririmba ni kiye kintu cyambere wibuka kwitwararika mbo ikintu cyambere manza kwitwararika manza kunywa amazi menshi ya nawe mushinga ntawe witwararika iki ya jewe kabisa nandi mu bantu bakunda amazi tu angorana ni kiye kintu mu buzima cyawe udakunda kubazwa ya ikintu kimbangamiye kikunda kumbangamira n'umuntu ambaza ngo mbe ujya uramukunze sinkijya hikunda ibintu bitatu utigera witwararika yebanye n'umukunzi wawe cyambere nuko tamusevya ngo ndamuvuga amajambo
iyo nishakiye icya kabiri ikigira kabiri mbo nukumwibuka ibintu yagiye arankora nkaguma anezereza kabisa. icya gatatu ni kuvuga nguma ngira amatsiko yo kuba twohura nka mpayambu n'ubundi. ngomba ndaguha amasegonda abiri yo kwiyumvira umwe ndabaha 3 twagiye 1 2 3 Black TV n'indome zingahe? 6 nawe Black TV umaze amasegonda 8 Black TV indome zingahe? 8. wewe uri kuratwumviriza kuducirikira uraja gutira urubanza. Black TV ngo ni indome 8 hariho BL A check TF muraza kuducira urubanza mwebwe babiri. Umbavuze ngo ni standard nawe ngo ni 10 wavuze ngo ni 8. Okay, reka rero kwanza ndiko ndabona umengo umwanya uri kuba tujana kuko nabasanze nga sinzi vyo mwari murimo sinzi ko mwambwiye ko muje ku record indirimbo mwashaka kumbwira pro wa mbere na mbere yabakoreye ku ndirimbo yiwanyu byace duheze. So bamwita Robert Pro. Yeah. Nawe sinzi ko mwakorera rimwe ice gihe nawe umbwira pro yatangiye gukora indirimbo ya mbere. Yeah, yari mu kabisa yari Robert Pro. Mwiyi minsi tumaze iminsi utaye tubumva ari nyuma y'imyaka 8 twitega ikiwanyu muzigiye kuzoha abafanzi banyu. So tugiye kuririmba kabisa neza tubazanira nk'ama video meza n'imiziki kabisa yengetse no ko iryoshe kabisa turahari kabisa nk'abaririmbyi tuzobazanira ibintu bizima kabisa. Reka tubizere nawe uri kurakurikirana Black TV. Reka ndakubwira nanje wari ikintu utabizi ko wanje. Muri mwebwe mwese na umwe nambaza ikibazo ashaka ndabishura. Mbo wewe ikintu cyambe no manza kubaza watwaje amazina aho bakwitwa ngo iki? Abafanzi barambera barambera bavuga ngo iki mbere barambera cyabona. Imbere yo kubabaza izina nababwiye ati banyitande a show boy King Msaza from Black TV. Ntabwo nategereye neza ariko. Cyabona ni mwebwe. Imbere yo kubabaza amazina yo kumyidondoranyo nabwiye ati Showboy King Msaza from Black TV. Animateur wa Black TV. King Msaza. Apana Musaza. King Msaza. Okay, wowe wambajije urashoboye kumbaza nawe akantu kamwe ushaka gusa. Hama muce mudusezera cyo tugiye. Yes, ndashaka kubaza akantu kamwe. Wewe ni ikihe kintu cyo wacera kunezereye kw'inosi? Ikintu cyambere kimaze kuneza yarambajije ngo bandababwire tunezerwa na byinshi nkubu je ndanezerwa iyo mazindwi yose nka mama kan telefone 3 ndanezerwa cyane ariko muri nyuma y'ivyo bindi cyane ndagiye guyo mazimisi ndi mu rukundo siratangora. Okay, reka twari n'abaririmbyi sinzi ko ngo ducira abe bavuga ngo iki sinzi gani ngo ni guhonje asiki indirimbo mukunda cyane muzo mwaririmbye mu duhanje ho gatoya. So ni indirimbo bitanemeye kugukwa. Nemeye kugukwa. Murashoboye guhonja bajya abafanzi banyu bariko barabara. Yes, twashobora kabisa. Okay, twagiye. Genda umubwire tiwa kwa waragutasha. Genda umubwire tiwa kwa waragukumbuye. Tiyemeye kugukwa muko. Nashoboye kuguheba yemeye kugukwa muko. Nashoboye kuguheba. Okay, murakoze cyane sinzi yuko mwatyogira akajambo kamwe mubwira abafanzi hajya hari abantu bakora bihweza bakora abashinga naye babiri bapendeze cyane batubwiye ibintu bitandukanye gira akajambo kamwe mubabwiye cyane n'ikintu mwokora kugira ngo wari wese ashobore gukurikirana Black TV ico mwokora nimubabwire. So akajambo kanyuma novuga abafanzi kabisa turabakunda cyane turabakunda kandi tuzahora tubakorera ibintu bibaryoheye. Kuba mukunda abafanzi sinzi ico mwobategeka bokora buri gihe kugira ngo umuziki ndundi ndetse n'umuziki wanyu n'akazi kiwacu abamenyesha makuru kabandaye kagera kure sinzi ico mwobabwira ico bokora aho nyene. So nukubandanya bumviriza ibihangano byacu bakabiha agaciro nk'ibihangano kabisa ego bakavyumviriza bakanabikundisha n'abandi vraiment. Reka ndagusaba umushinga nahe ubabwiye ati gira subscribe. Yes, gira subscribe. Tababwiye ati mumfashe mubambwirire ati gira subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Mugire subscribe kuri page yacu ya YouTube. Ubabwire ati gira subscribe. Gira sub ndagwaye binaniye kuvuga kubera ko ngwaye. Okay, mushinga naye avuze mbabo ngo
uvuga subscribe. Nyarakaye kunumva numva ngwaye kabisa. Ushinga nawe ushobora kubivuga. Reka ngo subscribe. Yala. Wewe ntutwenge kubera ibintu biragoye. Gusa sirumva none Subscribe. Subscribe. Bace bagira ngo na like. Bace bagira ngo na like. Kame bace baje hepfo bagire ngo comment. Hama bace bagenda hepfo bagire ngo comment. Babwire tigira like na subscribe. Babwire batigira like na subscribe. Yoke nguko bana kumwe n'abashinga nayo banje nga anya ngo bayita Young Boy Family. Ni kundi siko twobivuga ikundi mu bwaka groupe kari ko karakuza umuziki cyane araba star cyane bakomeye cyane bareye mu ntara ya Muyinga. Wowe ushobora kubarondera nabanyene nkuko ubona baryoshe nanje nageze umwanya ndaryohana nabo murabibona ikintu kimutaruzi nuko jewe nirabura. Ciao bye.